Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ndabakunda ngene muri mukurikana ibiganiro byacu abadusengera abagira ico bakora kugira ngo ibiganiro bibashikire Imana ibahezagira cyane kandi bahumugisha mwinshi abadukurikira ku televiziyo muzukuri ubuntu bw'Imana bwinshi bwiyongeranye kuri mwebwe bavandimwe uyu munsi ndafite ijambo rigufi cyane verse izwi n'abantu benshi ariko kandi yasuye kumbera shaja mu mutima wanje yanditse mu cete Paulo yandikiye Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 4 haravuga ngo mwame munezerewe mu mwami wacu amen iminsi yose mwame munezerewe mu mwami wacu iminsi yose ndabivuze ubugira kabiri ni munezerwe ubugwaneza bwanyu bimwe n'abantu bose mwami wacu ari hafi haleluya timugire icyo mwiganyira ariko muri byose ibyo mugomba bemwesha Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka maze amahoro y'Imana aratuko bimwe n'abantu bose ashiba n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu n'ivyimviro byanyu muri Kristo Yesu reka kuganiriza rino jambo ryiza ariko umutima wanje wamunezerewe mu mwami Paulo yandikiye kino cete Abafilipi afunzwe yageze Filipi yararyamye n'ubujura muri nagenda je Makedonia ageze Makedonia Filipi wari umugwa mukuru wo mu ntara ya Makedonia ageze Filipi aravuga ubutumwa bwiza bw'Umugabane ari abantu batatu bagize ico bakora kugira ngo itorero ry'Filipi rivuke umudamu w'umugwiza atunga witwa Rudia umukobwa Paulo yasengeye yarimo abadayimoni n'umuntu wari bafunze umuzamu wari igihe babashize muri priso hari umuzamu wakijijwe abo bantu batatu baca batangura itorero ry'Filipi kino cete ni kigufi cyane kigira ibice 4 amaverse 103 iri jambo rero umunezero rigarukamwo incuro 16 nukuvuga muri chapitre Paulo yagiye babwira nico cete mu vyete Paulo yandiki atigeze acaha cyangwe abwira itorero muzamwitwara gutya muzamwitwara yarabashimiye cyane arababwira rino jambo rero arababwira ngo mwami munezerewe mu mwami wacu bene data nimba hari ikintu gikenewe ukeneye mu buzima urakeneye kuba unezerewe urashaka kumbwira ngo muri nosi ntawo bahanezerewe birashoboka umva birashoboka ko ushobora kubaho unezerewe ndakwifurije kubaho unezerewe mwami munezerwa mu mwami wacu nongeye kubivuga ubugira kabiri munezerwe uburwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose ndakwifurije ko umuntu w'umugwaneza ndakwifurije ibintu bibiri kubaho unezerewe icya kabiri kubaho umuntu w'umugwaneza urabona ibintu bibiri mvuze biri mu bintu Paulo yabwiye Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22 arababwira ngo ariko byo mpemu yama n'umunezero umunezero uri mu bintu mu mbuto z'umwuka mu mbuto z'umwuka mu bintu mpemu yama harimwo umunezero ndakwifurije kubaho unezerewe hariho ikidayimoni umwanya wose kigutera kugira stress kushavura akantu kose karagushavuje umuntu wese akubwikindu urashavuye umugabane wawe sumubabaro Imana igukenyurure uwo mwambaro w'umubabaro Imana igukenyeze umunezero ariyo zaburi inkunda cyane ya 30 umurongo wa 11 iravuga ngo nzobakenyurura amagunira yanje nzobakenyurura amagunira ndabakenyeze umunezero Imana igukenyeze umunezero ubeho unezerewe bene data murazi gituma dushobora kuba tunezerewe nuko Imana yaduhaye Yesu ko dufite Yesu tubeho tunezerewe gwanira umunezero wawe nika kubaho uri umuntu wama washavuye wame winjiriwe mu maso hawe hama kanyaraje ntaco bizakufungura ahubwo bizakuzanira ingwara ndakwifurije kubaho unezerewe mwami icya kabiri yavuze ngo ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose ndakwifurije kuba umuntu w'umugwaneza kwifurije kuba umupapa w'umugwaneza umupapa w'umugwaneza agera mu rugo rwiwe abana bakanezerwa umupapa w'umugwaneza umumama w'umugwaneza umumama n'umukozi ugeze mu rugo rwawe umukozi abone ubugwaneza bwawe abone kuri umumama w'umugwaneza wa mudamu w'umugwaneza mu rugo rwawe
ndakwifurije kuba umugwaneza. Arababwira munsi ngo ibyo mugomba mubimenyesha Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka ngo maze amahoro y'Imana aruta ukomenywa n'abantu bose ngo ashibamire imitima yanyu. Ndakwifurije umunezero, ndakwifurije kubaho unezerewe, ndakwifurije kugwanya ikintu cyose kiza kugutwara umunezero, ikintu cyose kiza kugutwara umunezero. Ndagusengeye Imana ikikurinde, Imana ikikuneshereze mu izina rya Yesu, mu izina ry'umukunzi wacu Yesu. Icyo kidayimoni kigutera kwa mushavuye, kigutera kwa mawijiriwe, kigutera kwa mawumva ubabaye, Imana ikikurinde mu izina rya Yesu. Mwami wacu Yesu akuzuze umunezero. Dusome mu Migani. Tarasoma mu Migani igice cya 3 ngaha nyine mu Bafilipi. Iho haravuga ngo ibisigaye bene data munezererwe mu mwami wacu, kubandikira ibyo tikundambira kandi namwe kurabaremesha. Tikundambira kubandikira ngo munezerwe. Igice cya 15 umurongo 13 mu gitabo cy'Imigani haravuga ngo umutima unezerewe ukesha mu maso. Umutima unezerewe ukesha mu maso. Urakeneye ko mu maso wawe hamakeye, naho uzo kwisiga amavuta $100, ariko umutima wawe wijiriwe, naya amavuta azoba ariko arahomba. Ndakwifurije ko Wame unezerewe. Urashobora kwisiga $100 undi akisiga y'abana y'igihumbi, ugasanga niwe asa neza kuruta wewe kubera iki? Wamana ububabaro mu mutima, mu maso wawe wamahinjiriwe. Umutima unezerewe, Salomo yaranditse ngo umutima unezerewe ukesha mu maso. Umutima unezerewe ukesha mu maso. Ndakwifurije gutunga umutima unezerewe. Reka kubaho umutima wawe, wamba umutima wawe ubushiremo ikintu cyose kibiki utere mu mutima. Umuntu wese akubwiye ijambo ribi utere mu mutima, sohora. Reka kurarana umutima mubi. Umutima unezerewe ukesha mu maso, ariko umubabaro w'umutima usamvye mushaha. Umubabaro w'umutima uza wica amagufwa, uza wonona. Umubabaro w'umutima uzana ingwara. Hari abantu benshi barwaye ingwara kubera umubabaro. Wamunezerewe. Hari umwe twajanye mu modoka, muri zi imodoka twitwa abantu bita twegerane. Arambwira tuko turaharira n'umu taximan, tumubwira dutwaye ku mafaranga menshi 5,000 twari benshi kandi twari yadukuye hafi. Umwe akora ko arambwira ngo rinda ndakubwira ibi bintu urashari mutoye, nje ndakuze mfite imyaka 70. Nafashe decision yo kutidogera bano bantu. Amafaranga bampa banci ndayabura, nzogenda n'amaguru, ariko sinzokwemerera ko kubabaza umutima wanje. Kubera iki mama? Arambwira ngo nafashe decision kutababara. Ndagwana no mu rubanza mpagaranye n'abantu bavuga ama negative, ndahunga. Ndakeneye umutima wanje kugaburira ibintu bizima. Ndakeneye kugaburira umutima wanje ibintu bizima, kuko ndakeneye kubaho neza nezerewe. Decision nziza cyane. Ufate decision kuko utama umwanya wose wishiriwe. Oya, umunezero n'umugabane wawe. Igice cya 12 umurongo wa 25 mu gitabo cy'Imigani aravuga ngo amaganya yo mu mutima awutera kwicurikira, ariko ijambo ryiza rirabunezereza. Amaganya yo mu mutima awutera kwicurikira. Imana ikurinda amaganya yo mu mutima. Hari abantu batavuga, ugasanga arahoze ukibaza ko ari ibintu bya positive, ibintu gusa bitagenze neza, uyaranyanga, uyarangira. Imana ikurinda amaganya yo mu mutima. Imana ikurinda amaganya yo mu mutima. Uyu munsi hari abantu baryamye ku misego barwaye kubera amaganya yo mu mitima. Barafasha amaganya, baraya medita aruhe abahindukirira ingwara. Uyu munsi bararyamye hasi. Ndakwifurije kudatunga amaganya mu mutima. Pawulo abwiye Abafilipi ngo munezerwe mu mwami. Nugiye kubivuga ijya kabiri, munezerwe. Icya 3 ubugwaneza bwanyu mubengwe n'abantu bose. Ndakwifurije kuba umuntu umugwaneza. Amen. Nagirize kuri uyu murongo wa 17 igice cya 17 mu Migani aravuga ngo umutima unezerewe n'umutukiza. Umutima unezerewe n'umuti. Bene data, mwazi ko tugenda kwa muganga bakaguhendekira ikire imiti nk'6, amasoro 6, 2 mu gatondo, kino saa 6 kimwe, ahandi 2, ahandi kandi ukavyubahiriza. Uwo ni umuti bakubwiye kwa muganga. Ariko Salomo yavuze ngo umutima unezerewe n'umutukiza, ariko umuti uza wanga umuti wo umunezero ukawanga. Ugahitamo gushavura, ugahita kwama winjira umwanya wose. Akantu kose bakubwira karagushavuje, akantu kose ubonye mu rugo karagushavuje. Umuti unezerewe, umutima unezerewe n'umutukiza. Umutima unezerewe n'umuti ukiza. Ukiziki, ukiza ingwara zitagira uko zingana. Ndakwifurije gutunga uyu mutima unezerewe. Ariko umutima usavye uwumisha amagufwa.
umutima w'umubabaro uzawumisha amagufwa. Reka nkwifurije umunezero, ndakwifurije umunezero. Imana ikunezeze, Imana ikuremera umunezero udacika. Hari ijambo nasomye rivuga ngo nzobanezeza, ngo n'abari kure ngo bazamenye ko mwanezerewe. Umwami Yesu akunezeze, Umwami Yesu akuremera umunezero. Wame umunezero, tiwemerere umutima wawe kuba mubabara. Umuti kandi n'umuti utabishe, ni umuti mwiza cyane, umutima unezerewe, umutima unezerewe, umutima unezerewe n'umutukiza. Turagukunda Yesu, turagushimiye ko waduhaye ijambo ryawe. Turakeneye kubaho tunezerewe, turakeneye gutunga umutima unezerewe. Salomo yavuze ngo n'umutukiza. Haleluya. Yavuze ngo umubabaro w'umutima uzawumisha amagufwa, uzawumisha amagufwa. Turanze gutunga umubabaro mu buzima bwacu, uduhe kubaho tunezerewe. Pawulo yavuze ngo ndabandikiye kubandikira ngo munezerwe, tikundambira. Arababwira ngo munezerwe mu mwami, nongeye kubivuga munezerwe. Ubugwaneza bwanyu mwami, turakeneye kuba abantu bagwaneza. Ndasengeye umuntu uri kuranumviriza ngo muremere umunezero udashira. Mwami yame anezerewe, ndatuye rino jambo, yame anezerewe ku buzima bwiwe. Umunezero tugacike mu buzima bwiwe. Ndagushima mwami, ni wowe uturemera umunezero. Haleluya. Icubahiro kibi cawe mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen.